bihe abantu kenshi iyo bakiri hasi dufate iyo bakenye mu gihe bamaze kugira ico baronse hari igihe uca usanga bariko baribagira abo babanye mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima mu gihe yarakenye wasanga ariko aribagira abo babanye ico gihe mu gihe wewe yaduze akagera kuri urwo rwego rwo kugira ico aronse usanga yibagiye abagenzi biwe inshuti ziwe ataco bararonka. Ego nashatse kuvuga ati mbe kubera iki wogira ico urose ugaca usanga uriko wibagira abagenzi mwakoranye mu gihe nabo ataco bararonka cyo usanga uriko wibagira inshuti zawe mu gihe ataco ziraronka. Ni vyiza yuko mu gihe wogira ico urose utokwibagira abo bantu bahoze ari abagenzi bawe, abo bantu bahoze n'ubu sinovuga ngo bahoze ari abagenzi bawe n'ubu baracara abagenzi bawe ubibuka ugenda ubarabe nabo unabafashe kugira bagire ku rwego nawe wowe ugezeko. Ariko ndiko ndaraba mw'ibi bihe hariho benshi usanga bafise rifatiyo ngeso ugasanga mu gihe akenye atacararonka ariko amaze kuduga akagira ico aronswa usanga ariko arikawusha abagenzi biwe, usanga ariko arikawusha inshuti ziwe ukamenga yabibagiye. Ni vyiza rero yuko maze kugira ico uronka utokwibagira barya abagenzi bawe ataco bararonka ahubwo bafasha kugira nabo ngo bagere kuri iyo ntambwe nawe ugezeko. Na arenze n'uyo muntu ashobora kuva mu ngorane canke mu buzima bubi muga akaduga wasanga yagize ico aronka usanga yateye imbere. Uwo mwana arenze n'uyo yogira ico aronka ntiyibagire bamwe babagenzi biwe bo ataco bararonka akaza nabo akabitaho akabafasha kugira nabo ngo bagire ico baronka kugira nabo ngo baduge nyamba bari hasi kugira nabo ngo baduge bagere ku rwego rwiza, urwego nk'ubwo nawe ariko canke ururi munsi yawo muga nawe akagira ico aronka. Rero uwo mwana arenze n'uyo ashobora gufasha abandi bantu basanga afise umutima w'urukundo encore nawe kubwawe nyamba ufise uwo mutima w'urukundo nyamba ufasha abandi bantu canke nyamba nawe waraduze kaba uko wari uri kare ataco wari ufise mugo nyamba umaze kukironka nyamba nawe uja gufasha barya bari abagenzi bawe bataragira kuri urwo rwego wewe uriko nawe urarenze. Umuziki ndawukunda cane ego ndawukunda cane ariko sinovuga ati noca ndawitaho ivyo bindi ca ndabiheba oya nzovyitaho vyose kuko ndashobora kuba nakoze uwo muziki wasanga uburyo bwo gukora uyu muziki nawukuye mu burimyi cyangwa ugasanga uburyo bwo gukora uwo muziki nawukuye mu bundi buzi. Niyo mpamvu rero ntohava mpeba kimwe ngo nkore iki byose nshobora kubikora kuko ndashobora kuburira hamwe nkaronkera ahandi kandi ugasanga aho ndonkeye hariko hamfasha kuronkera hamwe naburira. Ego ku ruhande rwawe ruvuga yuko atana kimwe witeguye kureka ahubwo witeguye kubikora rimwe byose. Twitega indirimbo zingahe muri ano mezi nk'abiri ino sama ugiye kudushiramo indirimbo zingahe ko wumva ugiye kubikora byose haba ivy'uburimyi haba ivyo gukora amatelefone haba kandi n'ivy'umuziki mu minsi iri imbere ugiye gushira habona indirimbo zingahe? Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze. Kuri micro muri kumwe na Benisu, kuri kamera ni Alfred. Turi mu kiganiro muri Roy TV dufise umutumire adasanzwe umuhungu mwiza cyane yambaye neza umustar novuga ko ari muri mushasha ari naco catumye tugendera muri Roy TV. Afise byinshi agomba kutuyagira, afise indirimbo yiwe shasha agomba gushira habona ariko avuye ko tuganira dushaka tumushigikire tumusupportinge. Behajya YouTube yawe yitwa gute? Elshira YouTube yiwe yitwa Elshira. Rero avaye ko mwumviriza kino kiganiro munyaragase kuri YouTube yiwe mu supporting mu kwikana ibikorwa vyiwe ni umuga kiri muto avaye ko tuganira natubwira ibijanye n'iyo ndirimbo tumusabe yitondore abwira abakunzi ba Roy TV amazina yiwe turamukire muri Roy TV. Ego Jenny twa Elshira
ego indirimbo nziza cyane urayishize ahabona uriko urayumviriza uravuga ati mu kuyandika uriko urahimiriza abantu uriko urabinginga bakundane uriko urashiramo abantu bose ngo bakundane ariko kandi turashaka kumenya iyo ndirimbo yanditse kubera iki wayumviye kubera iki kwandika indirimbo nk'iyo ko kugira nandike indirimbo naravye nko muri make muri generation muri ibi bihe aho abantu kenshi iyo bakiri hasi dufate iyo bakenye mu gihe bamaze kugira ico baronse hari igihe uca usanga bariko baribagira abo babanye mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima mu gihe yarakenye wasanga ariko aribagira abo babanye ico gihe mu gihe wewe yaduze akagera kuri urwo rwego rwo kugira ico aronse usanga yibagiye abagenzi biwe inshuti ziwe ataco bararonka ego nashatse kuvuga ati mbe kubera iki wogira ico urose ugaca usanga uriko wibagira abagenzi mwakoranye mu gihe nabo ataco bararonka cuvuga usanga uriko wibagira inshuti zawe mu gihe ataco ziraronka ni vyiza yuko mu gihe wogira ico urose utokwibagira abo bantu bahoze ari abagenzi bawe abo bantu bahoze n'ubu sinovuga ngo bahoze ari abagenzi bawe n'ubu baracara abagenzi bawe ubibuka ugenda ubarabe nabo unabafashe kugira bagire ku rwego nawe wowe ugezeko ego abantu benshi mu kwandika indirimbo bakunda gufatira ku vyababayeko canke ku vyabaye ku bagenzi babo tumvije message uri muri iyo ndirimbo umutumira abantu ngo bakundane umutumira abantu ngo bakundane kuri abinginga cyane abarundi abavukanye ngo bakundane bimvije cyane urumva ko ari indirimbo cyane hanura inahimiriza gushira imbere urukundo cyane ngo atarukundo nta bintu na bimwe byo ukunda nitwotera imbere abantu badakundana wowe usanga ataha umuntu ari karavata naho ari karata indirimbo rero neza na neza yumvije gutumira abantu benshi gukundana nawe wadusiguriye yuko uri kubirimba bivanye n'aho isi igeze ugasanga umuntu kera yari afise amikoro make donc yarakenye ariko amaze kuronka amahera aciyagara aciye abona ko arenze natikoza abantu bari kumwe kera aciye ahindura abagenzi aciye ahindura vyose mbega ibyo vyabaye kuri wewe canke vyo vyabaye ku mugenzi wawe kugira ngo uronke iyo inspiration yo kwandika iyo ndirimbo vyagenze gute neza na neza ni histoire yabaye kuri wewe canke ni mu kibano nivyo ubona muri rusange bimeze gute ntibyabaye kuri jewe ariko ndiko ndaraba mw'ibi bihe hariho benshi usanga bafise iyo ngeso ugasanga mu gihe akenye atacararonka ariko amaze kuduga akagira ico aronswa usanga ariko arikawusha abagenzi biwe usanga ariko arikawusha inshuti ziwe ukamenga yabibagiye ni vyiza rero yuko maze kugira ico uronka utokwibagira barya bagenzi bawe ataco bararonka ahubwo bafasha kugira nabo ngo bagere kuri iyo ntambwe nawe ugezeko ego usubiye inyuma gato kandi wumvije indirimbo hari akajambo kagoma kagaruka ngo uwo mwana ararenze nk'umuhayagiza mbega uwo mwana ninde muri iryo ndirimbo kuko umwanya umwe iradutumira gukundana iravuga ati abavukana bakundane aba grand frère abashere kuco bose bakundane ariko kandi ugaca uguma uvuga ngo uwo mwana ararenze uwo mwana uguma uvuga ko arenze ninde idusiguriye neza na neza ego uyo mwana arenze n'uyo muntu ashobora kuva mu ngorane canke mu buzima bubi muga akaduga wasanga yagize icaronka usanga yateye imbere uwo mwana arenze n'uyo yogira icaronka ntiyibagire bamwe babagenzi biwe bo ataco bararonka akaza nabo akabitaho akabafasha kugira nabo ngo bagire ico baronka kugira nabo ngo baduge nyamba bari hasi kugira nabo ngo baduge bagere ku rwego rwiza urwego nk'ubwo nawe ariko canke ururi munsi yawo muga nawe akagira icaronka rero uwo mwana arenze n'uyo ashobora gufasha abandi bantu basanga afise umutima w'urukundo encore nawe kubwawe nyamba ufise uwo mutima w'urukundo nyamba ufasha abandi bantu canke nyamba nawe waraduze kaba uko wari uri kare ataco wari ufise mugo nyamba umaze kukironka nyamba nawe uja gufasha barya bara bagenzi bawe bataragira kuri urwo rwego we uriko nawe urarenze ego nishashatse kuvuga indirimbo yagumye ncanga nagumye numva ngo uwo mwana ararenze sinabwo atahure neza yuri kuraje kumva ubu ncenda yitahura
umuntu arenze no arengeye ivyo vyose woyoba yarigeze gukena ageze aho uronka amafaranga atigeze yibagira barya bari kumwe ariko kandi yagumye abereka urukundo ni umwana ushatse kuvuga ko arenze. ego Uramaze gushira indirimbo yawe imwe ahabona novuga ko winjiye muri kariyeri y'umuziki uratangura ko ibikorwa gushira indirimbo ahabona n'igikorwa kidasanzwe mbega nta ntambamyi wowe urahura nazo? guhura n'intambanyi ntiwohura n'intambanyi zimeze ukuntu nyamba ari ingorane iki ibintu nk'ibyo ngo bice biguca intege zo gukora ahubwo urakora cyane kuko kenshi hariho abantu usanga baguye mu ngorane usanga bariko barijajara ati ko bigenze uko n'ubundi ninakora ntaho bizoja nzohava nca nongera ngwe mu ngorane ahubwo nyamba uguye mu ngorane ntibiguca intege ahubwo bigutera intege zo gukora cyane bigutera intege zo gukora cyane kugira nyamba wari ugeze dufate nko kuri 20% ugira ingufu zo gukora cyane kugira uje mu 50% cyangwa 80%. Ego dusubiye inyuma gato tugitangura ikiganiro watubwiye yuko atari umugabane ne w'umuziki usanzwe urakora kandi n'ivyo kurima n'ivyo gukora amatelefone. Muri ivyo vyose woba witeguye gushira ingufu mu muziki cyangwa woba witeguye gukora ivyo bindi umuziki ukawukora bisanzwe woba ubijemo gute? Woba uje uri wa muntu uvuze ati ndaje vraiment kariyeri yanje muziki ndayitanguye neza ejo canke igihe ejo niteguye no kubaha izindi ndirimbo bipanze gute ku ruhande rwawe? ego umuziki ndawukunda cyane ego ndawukunda cyane ariko sinovuga ati noca ndawitaho ivyo bindi ca ndabiheba oya nzovyitaho byose kuko ndashobora kuba nakoze umuziki wasanga uburyo bwo gukora uyu muziki nawukuye mu burimyi cyangwa ugasanga uburyo bwo gukora umuziki nawukuye mu bundi buzi. Niyo mpamvu rero ntohava mpeba kimwe ngo nkora iki byose nshobora kubikora kuko ndashobora kuburira hamwe nkaronkera ahandi kandi ugasanga aho ndonkeye hariko hamfasha kuronkera hamwe naburira. Ego ku ruhande rwawe ruvuga yuko atana kimwe witeguye kureka ahubwo witeguye kubikora rimwe byose. Twitega indirimbo zingahe muri ano mezi nk'abiri ino sama ugiye kudushiramo indirimbo hazingahe ko wumva ugiye kubikora byose haba ivy'uburimyi haba ivyo gukora amatelefone haba kandi n'ivy'umuziki mu minsi iri imbere ugiye gushira habona indirimbo zingahe? mbere na mbere nko nk'inyuma y'ukwezi c'amezi abiri nitega ingoma shasha izoba yitwa ati bareke ni ingoma nziza cyane ni ingoma muzokumva mukaryoherwa ni ingoma vraiment izoba iryoshe cyane. Ego tukiri ngaho nyene tugitangura watubwiye yuko ibijanye n'uburimyi watanguye uri wenyene no kugira ngo urondera abakozi cyangwa urondera abagufasha kwanza banza kuvyikorera wenyene munyuma ukarondera abandi ukagera aho babwira ati ahubwo ubikora kubera nawe ubusanzwe ubizi ubusanzwe warabikozemo. Aho ni ku ruhande rw'uburimyi ku matelefone hoho nibaza ko ari ubumenyi bujana ukikorana wenyene. Muri no kariyeri yawe y'umuziki woba uje uri wenyene cyangwa urafise abandi bagufasha mu mugongo? ndi umwe vraiment nkora ndi umwe ariko mu gihe byakunze noshobora kubwira uyundi tugakorana iki ibintu nk'ibyo muga byose nibyo kwitegurira nibyo gutegura. Ego tugushimira cyane tugutere n'intege ejo canke hirya y'ejo uzosange uretse iyo ngoma yonyene bareke wikirategurana uvuga ko iri mu nzira tuzokumve n'izindi zina canke zitanu zigiye zikurikira imwe umaze gushira ahabona umugambi watanguye muri wewe uzowubandanye neza uzotera imbere. Nico mva ndakwifurije na cane cane ko numva usanzwe ukora n'ibindi vyinshi. Ndagushimira cyane. Ego nanje ndabashimiye. Uzogaruke muri Roy TV uje nko guhayagiza indirimbo zishika kuri zino canke zitanu zasokera mu byose birakunda kubera nsanzwe umva amafaranga sinayibuze uranayarondera mu burimyi kunge ukabidara no mu matelefone twizeye ko bizogenda neza. Bizogenda neza cyane byose nibironderwa mu gihe bikunze umuntu azobikora. Ego ndabashimiye cyane namwe bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira abataragira subscribe mugire subscribe mwanda mukurikirana ibiganiro vya Roy TV amakuru mashasha yizewe. Au revoir.